Mauro cyane mukunzi wa Shingiro TV, Sec Burundi, Shingiro English Centers. Ndakuramukije cyane wewe wifuza kumenya ururimi rw'icyongereza kandi aguteye intege kuba wahisemo kwiga ururimi rw'icyongereza. Nkuko tubimenyereye, ururimi rw'icyongereza ni rumwe mu ndimi mpuzamakungu ruzogufasha mu buryo bumwe canke ubundi mu gihe uzobona yuko rwari ururimi rwa rukino. Hari abantu twagwirutse ku ishure ca turusanga imbere twisanga yuko nta kuntu twari kuruhunga, nta kundi twaragwiza kandi twararumenye. Rero turi hano kugira ngo dufashanye kwiga ururimi rw'icyongereza buri munsi uko bukeye uko bwije, twiga gatoya kugira ngo dushobore gufashanya kumenya ururimi rw'icyongereza. Urakunda ururimi rw'icyongereza? Manzu binyemeze mu gufyonda aho handitse like, aho kabako kari munsi y'video, ahanyene munsi y'video ugafyonde kugira ngo unyemeze yuko ukunda ururimi rw'icyongereza. Je banyita teacher Papin, mwarimu Papin w'icyongereza. Rero ngiye kubana nawe ndakwigisha ururimi rw'icyongereza uno munsi. Iki ni icigwa cambere c'icyongereza tugiye kwigira hamwe jawe nawe ingene indome z'icyongereza zisomwa n'ingene ushobora kuzimenya mu cyongereza. Kubera iki twiga indome? Kubera yuko wibuke yuko buri rurimi rwose, aya majambo yose ndiko ndavuga, caba ikirundi, caba igifaransa, caba icyongereza, caba igiswahili, ururimi ugwarigo rwose, aya majambo yose tuvuga indome, sivyo none? Rero indome mu cyongereza dufise indome 26. Ako kajambo ngo mu cyongereza dufise indome 26. Tuvuga ngo we have 26 English letters. We have 26 English letters. Dufise indome 26 mu cyongereza. We have 26 English letters. Urashobora gusubiramo hamwe nanje? We have 26 English letters. We have 26 English letters. Manzu subiremo ako kantu twumve. Urashoboye gusubiza inyuma ukumviriza neza hamwe kagasubiramwo, okay? We have 26 English letters. Bisobanura ngo dufise indome 26 mu rurimi rw'icyongereza. Zimwe tuvuga rero mu kirundi ngo A, B, C, D kubandanya, mu gifaransa ngo A, B, C, D, E, F, G kubandanya, no mu giswahili mu cyongereza ziratandukanye gatoya ariko ni zirya nyene. Rero zirya ndome 26 uzi mu kirundi, mu gifaransa, mu cyongereza tuvuga ngo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay. Izo nizo ndome 26 dufise mu rurimi rw'icyongereza. Rero dukoresha uburyo bwiza kugira ngo ushobore kuzifata mu mutwe vyoroshe. Ubu ni uburyo bwa mbere tugiye gukoresha. Tugiye kuvuga indome zingahe? Tuvuge zitanu. Sivyo? Tuvuge zitanu. A, B, C, D, E. Zitanu gusa, okay? Ubu rero mvuze indome ucuyisubiramo. Subiramo ngo A. Tuyisubiremo kandi A. B. Subiramwo. B. C. D. E.
E. Rero izo ndome zitanu nizo zirya ndome za mbere zitangura A, B, C, D, E. Okay? Rero bakubwiye ngo the first letter in English is A. Bis ako kajambo gasigura ngo urudome rwa mbere mu Congereza ni A canke ni A. The first letter in English is A. Bisobanura ngo urudome rwa mbere mu Congereza ni A. A tuyisoma A ariko tuyandika A. The first letter in English is A. Bisobanura ngo urudome rwa mbere mu Congereza ni A. Tuyisoma A ariko tuyandika gute? A. Nizere ko turajana neza cyane sivyo? Izo ni ndome zitanu za mbere. A, B, C, D, E. Okay? Tugende zitanu zigira kabiri. Dusubire zo za mbere, hama tuvuge zitanu zigira kabiri. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. F, G, H, I, J. Okay? Tugende mvuze usubiramo. F, G, H, I, J. Very good. Dusubiramo kandi. F, G, H, I, J. Very good. Izo nizo ndome 10 za mbere z'icongereza. Izo nizo ndome 10 za mbere z'icongereza. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kongere ko izindi zitanu. K, L, M, N, O. K, L, M, N, O. Okay? Mvuze urudome ocurusubiramo kandi, okay? K, L, M, N, O. Very good. Tugende kandi. K, L, M, N, O. Aho bisigura ngo indome 15 zose z'icongereza turazihejeje. Twongere ku izindi zitanu. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Izo tongeye ko n'izindi zitanu. Mvuze urudome ucurusubiramo sivyo none? P, Q, R, S, T. Very good. Tugende kandi. P, Q, R, S, T. Very good. Duhera hizi zisigaye. Sivyo none? Duhejeje. P, Q, R, S, T. Izisigaye. U, V, W,
X, Y, Z. U, V, W, X, Y, Z. U, V, W, X, Y, Z. Indome uko ari 26 uzoba uzihejeje zose. Nimba ufise umugenzi yifuza kumenya ururimi rw'icongereza, nta nkeka abo bose ufise muri telefone yawe barifuza kumenya icongereza, nuko mutaravugana nawe abikubwire. Fata ino lien y'ino video uyishire kuri statut yawe, uyishire kuri Facebook, uyishire kuri TikTok, ahantu hose ushoboye, kugira ngo babandi bifuza nabo kumenya icongereza baguce ko wewe bashobore kumenya ururimi rw'icongereza. Nimba wakunze icigwa tumenyesha muri commentaire. Duhure mu cyo gikurikira. Jewe ni Teacher Papin. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup ni mu Gifaransa. Thank you very much ni mu Congereza. Ciao ciao.